cyanyuma cyo gusozera ukigenda twabonye bose zitandukanye ziba yashikama barayitwaye hanze urazi ko harataba abantu bazana amayipopishi nkayo yashikano riragiye hanze kumbure twese twibaza ati natwe biga amafaranga akora namwebwe bavuga butumwa akabakora hano mukaja mu kindi gihugu abahe koko ni mitayi iwanyu muri rusange nyine mu ko yayo cyangwa ni ryashikanwa dutanga aho ndavuga kuri Kimamanda yaragerageje kubivuga ati iyi noti riguraja hanze ya noti dutanga mu ishikanwa bimeze n'ishengero riri hanze nibaza yuko hari abakozi b'Imana bayibona amashengero ariko hariho n'abakozi b'Imana bakora kaje ubwanje musanzwe mu bitimo bya agence de voyage ndakora hanyuma ndafise agence abavuye amatike y'indege ndakora transport Chine Dar es Salaam Bujumbura Chine Mombasa Bujumbura amafaranga urayifite ndakora sinkeneye abakirisu kugira ngo ntere imbere oya abakirisu ahubwo barankeneye kugira ngo ndababwire Imana ivuga rero umuntu yiyumvira yuko dutunzwe n'amashikano azoze twirirwana iminsi 3 azoca abona aho nkura amafaranga twirirwanye 2-3 akabona ingene nkora azomenya rero kuvyukuri twebwe turirihira gutanga amashikano si bibi araheza kubaka ibikorwa by'ishengero tugabo ku giti canje yongiye muri mission nkizi Imana ibaranteguye bikwiye ahandi naho hari igihe iyo tugiye batumenya byose kubera ko baraza agaciro k'amavuta n'umuhamagaro yego cyane bayidewe mu kwasisi murakoze cyane ngire ko rero turumire tuzokora ubwo menga nabonye nuko tarabitubanye uyu wa Mungu itarike 18 igihe cy'isaha 9 turatanga ama diplome ku banyeshure bahejeje ishuri rya Bibiliya ariko kandi itarike 30 azoba ari ku munsi wa gatanu za kuno kwezi dusozera tuzogira amakesha adasanzwe nanye nzobandima nawe uzobuhari tuzogira amakesha uvugane kuva igihe cy'isaha 3 z'ijoro gushika 6 zo mu gatondo mutumirane Imana yaranteguye bikwiye kugira ngo ndaguhereze icumwami yaguteguriye mutumirane ni mu Ngagara adresse murayibona ngaho Yesu abaheza gire cyane okay bona kumeza murakoze cyane Yesu mwakoze cyane abo twazananye abamenyesha makuru Imana baheza gire cyane amazina neza zakoresha nibaza ko ibintu byagenze neza tumwifurize byiza Oh yes, 1-2 everybody, and my name is Radio. This is Lloyd TV in the place. You know what it is. I just on Mr. Radio. I'm back again. I'm the kubira vyinshi muri entertainment. I'm the kuzanira abahitmaker kuri micro ya Lloyd TV. Ladies and gentlemen, kora like na comment kugira ngo uzurabona professional interview, uzurahabwa update news. Yes, kuri kamera uri kumena Zombie. How do we? Yes, no karatuma image yubara imeze fresh sana. Ari wari karatuma sound uyumva imeze neza cyane. By the way, reka ndakutse ko cyo kumva kuri micro Ishopo Radio also promoter wose mu gucanga se papa promoter wose mu ata papa na mwana kugira ngo umwana habanza kuba papa mbega we wari kubaho ata papa wawe hivyari gushoboka. Yes, we now ndibaza abamaze kwibona turi kuvuga cy'indege citiriwe Melchior Ndadaye aho twagiye gutegera umwe mu bantu novuga neza yuko azanyemo amakuru asanzwe ari mu pastor cyangwa se umuvuga butumwa anavuga neza ko aje gambwe cyacu cy'u Burundi kugira ngo ashobore gukora byinshi cyane bijanye no kwigisha abantu kumenya Imana. Mbega wewe Imana urayemera? Imana wa Zombie unajua Mungu Zombie ngo nazibana ayesa no bwene ko twaje kumakira kugira ngo tubwire byinshi cyane tubwire mu bitumye azangambwe cyacu cy'u Burundi. Mbega aje gukora iki? Mbega azana iki? Mbega zamagingana gute? Mbega nibiki azaniye abarundi? Yes, nta bindi rero navuga neza ko mahoze kubona twamaze gushaka kuvuga cyitiriwe Melchior Ndadaye kuvuga cy'indege. Navuga neza yuko ikibuga cy'indege cy'igihugu cyacu cy'u Burundi, igihugu cy'indege ikibuga cy'indege navuga neza yuko ari cyiza cyane. Ndibaza urabona uburundi ni bwiza sana, amadrapo y'igihugu hari inyuma. Ndibaza ibintu ko ari fresh sana. Zombie, let's go. Bakunze ba TV gumana nanje uraza kubona byinshi. Let's go Ishopo Radio wagwa we Zombie.
personal dream. Everything you know is in your mind. Are you all my personal dreams? Murakoze nayo ndabaramukije n'abari ngaha bose. Umeze neza. Meze neza cyane. Abuye kano gashurwe byibukanye nyine nkaguhaye. Nabitambukanye wanjye. Kabisa. Ugenda umwarimu muri rusange. Ngatubwe en general. Wagenze gute muri rusange? Imana yabanye natwe twagize ibikorwa byinshi twashikiye muri Johannesburg, South Africa. Hanyuma tuhamara igihe dukora igikorane, hanyuma twimukira Pretoria, dukora ibikorane dusozerera Cape Town. Rero nje ejeje ibikorane Imana yari gukora byagenze neza Kabisa. Ubundi uvuye ahantu ukajyana uravuga ati mbega hariya anye bizogenda gute? Basonyakira gute? Bizomeze gute cyane? Tumanzo bahereza. Cyane ko baduhamagarira muri rusange. Bazoze na cyane bagushyigikire mu gusanya gusengera igihugu ndetse n'abandi muri rusange. Byagenze gute hariya ibikorwa mwari muri? Banyakiriye neza cyane cyane Pretoria nakiriwe n'abantu bo mu bwoko bw'abavenda n'abantu bazi kwakira no kubaha abakozi b'Imana. Abavenda hanya n'abaki. Abavenda n'ubwoko ni nko mu Burundi dufise usanga dufise abantu bakira bafise imico mu migenzo yabo. Rero abavenda n'abantu bafise imico myiza yo kwakira no kubaha batwakiriye neza, ariko Cape Town nakiriwe n'abarundi benshi cyane kuvuga ndinze mvayo ntaraheza kubaganiriza. Rero ndashimira abarundi bari muri South Africa, ariko twakiranywe kweze cyane n'imvukira abazuru abasuku n'abavenda muri rusangi, kandi Imana yabanye natwe. Yego Ibyo mwakoze ari ndazi ni byinshi cyane. Bigaro impact ni mwabo byo mwakoze kanya umwanya muto tumazeyo. Ikintu cya mbere dushimira Imana, burya Bibiliya ivuga ko iyo umunyabyaha umwe yihanye mu ijuru hari umunsi mukuru. Umuntu umwe akijijwe ni impundu cyane mu ijuru. Benshi barakijijwe, abandi bakomezwa mu ijambo ry'Imana, abandi barakura mu gakiza, abandi barabohoka, baba abarundi n'abanyamahanga. Muri rusangi turashimira Imana ibyo yakoze muri ibyo bisagara bitatu byose, twabonye ikiganza cy'Imana. Avantage yo gufata rutemikirere werekeza hanze y'igihugu na reka muri South Africa wagiyemo kuri we na cyane niya indege mu bisanzwe nta kidasanzwe kiri mu ndege. Ufata indege ujyanye n'ibikorwa kuri we personal. Igikomeye si ukurira indege, igikomeye nicyo ugiye gukora. Kuko kurira indege ni moyen de transport, ni nkuko ufata ikinga uja ahandi. Rero igitangaza si ukurira indege, igikomeye ni ic'Imana ibikujanye gukora. Ubundi avantage kuri we personal mani yawe kuva ngaha mu gihugu cy'u Burundi ukajya muri South Africa uriga hambavu yo kwandikisha ibitsibo. Icya kabiri uriga
uravye ingene abandi bakora ibikorwa uravye ingene igihugu giteye imbere uraronka ivyiyumviro vy'ivyo ushobora gukora mu gihugu cy'u Burundi. Mu gusoza yabwira tukureke kumbure na madame yaragukumbuye kubera ndabona nawe nyene si heza burya hanya yaragukeneye. Ikibazo kiramaze cyane nyuma cyo gusozera ukigenda twabonye bose zitandukanye ziba yashikayemo barayitwaye hanze urazi ko harataba abantu bazana amahipokrisi nkayo ryashikano riragiye hanze kumbure twaca twibaza ati natwe mbega amafaranga akora namwebwe bavuga butumwa akabakora hano mukaja mu kindi gihugu abahe koko n'imitayi iwanyu muri rusange nyine mu mifuko yayo cyangwa n'iryashikanwa dutanga aho ndavuga kuri Kimamanda yaragerageje kubivuga ati iyi noti iriko iraja hanze ya noti dutanga mu ishikano bimeze n'ishengero ririha nibaza yuko hari abakozi b'Imana bayibona amashengero ariko hariho n'abakozi b'Imana bakora aje ubwanje musanzwe mubizi mu agence de voyage ndakora hanyuma ndafise agence abavuye amatike y'indege ndakora transport Chine Dar es Salaam Bujumbura Chine Mombasa Bujumbura amafaranga urayifite ndakora sinkeneye abakirisu kugira ngo ntere imbere oya abakirisu ahubwo barankeneye kugira ngo ndababwire icyo Imana ivuga rero umuntu yiyumvira yuko dutunzwe n'amashikano azoze twirirwana iminsi 3 azoca abona aho nkura amafaranga twirirwanye 2-3 akabona ingene nkora azomenya rero ku by'ukuri twebwe turirihira gutanga amashikano si bibi araheza kubaka ibikorwa by'ishengero mugabo ku giti canje yongiye muri mission nk'izi Imana ibaranteguye bikwiye ahandi naho hari igihe iyo tugiye batumenya byose kubera ko baraza agaciro k'amavuta n'umuhamagaro yego cyane bayidewe mu kubasesa murakoze cyane ngire ko rero turabire tuzokora ubwo menga nabonye nuko yego cyane tarabitubanye uyu wa Mungu itariki 18 igihe cy'isaha 9 turatanga amadiplome ku banyeshure bahejeje ishuri rya Bibiliya ariko kandi itariki 30 azoba ari ku munsi wa gatanu za kuno kwezi dusozera tuzogira makesha adasanzwe nanye nzobandime nawe uzobuhari tuzogira makesha uvugane kuva igihe cy'isaha 3 z'ijoro gushika 6 zo mu gatondo mutumirane Imana yaranteguye bikwiye kugira ngo ndaguhereze ico umwami yaguteguriye mutumirane ni mu Ngagara adresse murayibona ngaho Yesu abahezagire cyane okay bona pete kumeza murakoze cyane Yesu mwakoze cyane abo twazananye abamenyesha makuru Imana bahezagire cyane amazina yanjye ntabwo yidishi nibaza ko ibintu byagenze neza tumwifurize ibihe byiza